kwambara nibisaba mahera mugabo tibaza ko bisaba kubuza ibintu uza kwambara ibyo bikubera wewe kubwiwawe isaha vraiment yose bro sinajua ivyo nza kwambara urabona bro kuri video call sigura yuko je nashira telefone hariya ukashabatamba nanjye nkakurikirana so ko ni ibintu byo kwisacrifice cyane rose durek dimbi fi kum neex ñoo diking my brother mer ko dugu dik fi bul ma ñoo di rew ma ni ga demone tunasalmiana ki Sénégalais nanga def kama nakwambia nanga def unanijibia mangi fi okay twende nanga def mangi fi wala so shaka suguhinduka umurapere mugabo just ni indirimbo maranyigiye kandi kitari gito ujya mukobwa ni mwiza uga mukobwa umyiza nabahaye map ko ushaka gusohora indirimbo iri mu mudi wa mapiano kandi ni indirimbo iri international. Hello everybody, what's popping up today? I go by the name Extraordinary Mombos Comedy Fan Boy. So yo mbandinga semba ndikume ndijenye mbandikume n'umutumire. Mari mutumenyere turi muri stu ariko no musi twishikiye ku kibanza. Umutumire maze ko ari ngo namubaza ni Thompson the Voice reka baramutse amadutangure bro. What's up? Meze neza. Safi sana kabisa. Yego ndashima. Bona mitakato bro. Nigitangaza. Abakunzi ba BITV abakunzi ba BITV ndabaramukije cyane gose. Ni Thompson the Voice agama homeboy from Buiza Paradise profession again baby. Mbona ma surprise mengi sana. Kawaida man. Urashobora kuva hariya muri Kenya nunatugire tuze kuri airport tugutore bro. Mu bisanzwe twe uko tumeze vraiment. Turakunda cyane gose kwiyakira tuba dukeneye abantu baza kutwakira nyene ata makado dufise tuza kubaha urabyumva ko sasa warundi sasa unamanisha hariya warugiye nyene guciringa cyane bro erega kado nk'umuririmbyi ubutuzanye it's a big song bro yego bona nabazani challenge yanje na X urabona ko nakoze challenge y'amateka n'abadanseri bashika ibihumbi 10 X na chapati na chagua chapati na brochette na chagua brochette uja bro nawe nyene wotora brochette mi atari na skanka na chagua skanka skanka ujula hizi kani siju sikuwa najua kama unaijua kwa sababu skanka watu wengi waikulaje sawa sasa Thompson kuambalia mahera menshi kweli bro pesa iko tunajitahidi tunajua kuambara nibisaba mahera mugabo tibaza ko bisaba kubuza ibintu uza kwambara ibyo bikubera wewe kubwiwawe imbere yo kuva muhira jengerageje kura bigutwara umwanya ungana gute wimvire leo ntava hivi bimfata nka isaha vraiment yose bro sinajua ivyo nza kwambara urabona bro sinajua ni kazi ndio maana unapendeza sana unaona ari ukuntu twamaze kwishiramwo mbo ivyo tumaze kwereka abafana ifoke tuguma muri filme tuguma muri clip so je mu bisanzwe mu kwambara mba mfise ivyo napanze nza kwambara mugabo nabakiana tafuta ari ukuntu ndavyambara nyene nikijiangala ku kiyoda hapa nachani njigeuze gusa tumeze neza tangu zamani bakunzi ba BITV uyu mujama Thompson the Voice je mvuze ko ari muri legend na muri omaririza awezi kupinga ujamana ukumbuka kuna nyimbo alikuwa na happy famba vile mama watoto nigombane na mama watoto gusa merci beaucoup kunyita legend bro sino hawezi kupinga man ndo maana nasema hivi asante sana kunita legends lakini je kubwi wanje nkaje nka Thompson
ndacyakora vraiment niveau y'ubu legend ndashikira bro abarundi dufise ikibazo cyo kutubaha man umuntu akoze imyaka ingana nk'iyakoze Thompson tuba dukwiye kumubaha yes yawe no mudanse uramubona ama video ingene aba atamba ndagomba tugore kuri ga challenge byagenze gute Thompson aronke idea yo gukoranya abadanse bangana kujya bose bagakora challenge mbega ntaco byamutwaye nta namera wabarisheje byagenze gute kijyagiye cyambe nambe byarantwaye inkuvu nyinshi cyane gose nkaje mu strategique ko babivuga umuntu w'ama strategie byaramfasha umwanya kuko bajya badanser ijya ni novuga ko ari clue ya mbere muri Kenya yes ni clue ya mbere y'abantu batamba cyane bafise n'amatrofe menshi cyane bamaze kuja mu ma intellectual nka bijya twakora Kerino ma concours de danse yariya so natangiye kwanza kuvugana na manager wabo bafise ikigo cy'abana bo mwibarabara bakuye amaboko mu munsi kugira bakore barinjira mu muziki bafise manager wabo umushinwakazi niwe twavuganye bisigura yuko igiye ngora ijya X nahejeje gusa draft ya mbere y'indirimbo nace ndabarungikira kumva indirimbo bari bamaze kubirarungikira yes bisigura yuko nama repetition twayakora komza mipango twayakora kuri video call sigura yuko je nashira telefone hariya ukashabatamba nanjye nkakurikirana so ko ni ibintu byo kwisacrifice cyane rose donc kijyagiye waruvuye nga mu Burundi genda muri Kenya gushutinga challenge yes nta kindi kintu Thompson nimba atari banga nta kindi kintu cyari cyagutwaye ni byinshi cyane ni byinshi cyane gusa sinashima kubivugira nga mugabo kandi genda umuntu mu bisanzwe genda umuntu abakeneye kuvuga ikintu cyabaye yes sindi umuntu nyene notangura kubabwira ibintu genzo kora ibi nibi ugasanga mu nyuma à la fin ntabyo nakoze so unajua kama inakuwa ni faiblesse kuri jewe no kubafana biwanje banabashize hasi so je kubwiwanje mba nkeneye kuvuga ikintu nyene nagikoze na niyo mpamvu ijya challenge ya X bashimiye abantu bose abafanzi b'umuziki ndundi abarundi muri rusange kungene bayakiriye so urabona ko ari ikintu ciza cyane gose kuko ni ibintu byadufasha umwanya ngo tuba dukeneye ko baguma dusapotinga kabisa bravo agenda natangaye sinzi ko wabanje kubitegura before nanze waragiye Kenya amura bamagara murakora oya bo urazigu bijya n'ibihugu bimaze gutera imbere muri systeme yiwabo yes bisigura yuko nushobora kudebarka ukacurondera umuntu ngo dukora ibi nibi abafise ibindi bintu vyiwiwe andi ma projet abafise gusa natangwe kwanza kubarondera ko bwa mbere nagiyeyo ndakora ama projet yanje y'ama audio turanahura guys yakoze ama project menshi cyane ngo twarahuye abajama turavugana bisigura yuko nabahaye map ko ushaka gusohora indirimbo iri mu mudi wa mapiano kandi ni indirimbo iri international so ushaka ko twafashanya tugakorana kandi hajya nubone kujya inoti yarahagiye kawaida amahera tegeza kugenda nico abarinzi bakwiye kurega udasohora amahera nani ko wona yinjize so mbere yuko duheza ikiganiro cacu nagomba tubwire inyuma ya X rikirasaza bro inyuma ya X amezi 3 iri kwirasaza inyuma ya X ko tubona umenga Thompson urukugenda bo mazi iminsi nkora n'amashitag ku mbuga zanje ku bantu bakurikirana imbuga cyane gose mazi iminsi nkora amashitag y'indirimbo yanje shashi ya hip hop bro ko seriye so shaka suguhinduka umurapere mugabo just ni indirimbo maranyigiye kandi kitari gito sigura yuko shaka ndabafana biwanje kura bizi ko televiziyo ziwacu dufise ni ya YouTube ya Facebook Instagram n'ibindi za TikTok sigura yuko je kubwiwanje nashaka kuba abafana biwanje bacani inshinge basi turabe ko bovuga basi ko
nagerageje tout simplement gusa inyuma ya X ari ibindi bikorwa byinshi cyane gose gusa genda umuntu yiyumvira cyane gose imbere yo gusohora igikorwa turabizi ko tuba dukeneye ko twobaha abafana biwacu ibintu vyiza ibintu bisukuye mugabo tutabifatiye umwanya vraiment c'est de la merde bro genda gomba utugira akantu gatuye ka rap katari muri ga ndirimbo ugomba gusohora manze ndakumve bro kubera kitambo just nari bwa kumva urukora rap bro let's go Thompson ngire rap rero gato igusa vraiment je ndabona ko twabyihoza gusa ko je ndakaze cyane gose muri rap reka tunavyihoze aho nyene mu kurangiza cingene ndakubaze hari igiteramo Dunda na Buja FM yes you'll be there haheruka 2014 kijya giteramo cyari kitabiriwe n'abantu benshi hafi imyaka 10 cyangwa witsi ibintu imyaka iraheze so ndagomba kumenya Thompson the Voice yiteguriye gute kuduha show kurujya munsi mbega iyo ndirimbo ya hip hop uzodutamo basi naga freestyle ka rap uzogenda gute ariko ndagomba tubwire mu ncamake ingene Thompson yiteguye Dunda na Buja FM je niteguye neza kuri kote yiwanje ibintu vyanje ndabizi ko benshi cyane bakunda kunyita the king of stage bakunda kunyita umuntu atawura stage cyane gose gusa icyo novuga ndatumiye abafana b'umuziki ndundi abafanzi banje muzoze mudushikire kandi murabizi ko je vraiment Thompson the Voice sinica gusa no guhamba ndahamba gusa tuba dukeneye ko twobona irya fan base ikomeye kuko urabona ikintu nka Dunda na Buja FM it's a big yes ni kintu kinini ya cyane gose guhura duhuye nk'abaririmbyi bashika nka 40 personnes harimo abaririmbyi bagiye batandukanye benshi cyane gose kandi nta n'umunyamahanga arimo so ni kintu kimwe cerekana ko umuziki w'u Burundi tuba dukeneye turafise urukundo kubwiwacu turafise urukundo kuko urukundo turarufise ngirageje kuraba n'amakolabo agiye atandukanye urabona ko hari amakolabo ni igihugu cya mbere usanga abaririmbyi bashika nka 5 bari hits bari kuri kolabo imwe so ico naco ni ikintu ciza cyane gose gusa je ndatumiye abafanzi b'umuziki ndundi bazoze badushigikire banshigikire vraiment arigi umuntu yoshika inyuma je ntahejeje guperforminga mugabo n'abandi bari inyuma yanje ategeza kuba supporting so je kubwiwanje ni ikintu kinini cyane gose ndaciteguriye neza cyane gose kandi vraiment I'm ready kubereka ibintu byiza kuko nibyo tubakeneye turangiza ndagomba kumenya inyuma ya collab ya Fablove nayindi collab turabona bro kore kudakunda gukora ama collab ahubwo je collab ndazifise ari nyinshi kuri YouTube yanje ariyo nakoranye na B-Face, Double J, zigenda zibona donc mvuga muri iki gihe bro muri iki gihe kuva kuri ya Fablove muri iki gihe ndabona ko jewe nokorera kuvyo abafana biwanje bakurikirana ibintu by'iwanje yes thanks bro ivyo abafana biwanje bakeneye kamera none shofa yes thank you bro bisigura yuko pour le moment abafana biwanje bariko bansaba indirimbo zanje ndi jenyene babizi ko ndumuririmvyi w'umurundi aririmba tamba so baba bakeneye ko two no bakorera ya maclip nyene baguma babona y'abanyamerika tusa bo no babwira ko surprise ni nyinshi n'amakolabo arimo kuko jewe ndumviriza abafana banje nkaca nicara kubwiwanje nkiyumviriza nanje so bisigura yuko muri no mwaka azoba amakolabo menshi cyane azoba nindi mugabo nyinshi zoba ndirimbo za Thompson ariko amakolabo nanje ndagakunda ku Thompson bakunze BITV nari kumwe na Thompson the Voice Killer mavuze ko batumiye muri Dunda na Buja FM aranabemere n'indirimbo ya hip hop iri mu nzi son araduka vuba cyane vraiment na une semaine isigaje gusa ni ibintu byo kwifatira umwanya
kuko urabyumva ko twe batumenyeye ko turi abantu twibongoza ukuntu nyene masauti je ndi surprised bro ndi surprised niyo ndirimbo nubwo narayo kandi ndizeye yuko n'abafana b'umuziki ndundi n'abafanzi banje n'abantu bose bazoryoherwa. Yes, I'm waiting for that banger. Yeah. So bakunzi ba BITV nari kumwe na Thompson The Voice, Extrembo was hosting ariko ndabibutse ko turi muri summer dufise services zitandukanye abantu bafise imanza baze baturondere tubakorera ibintu byiza. So ndabakunda cyane Thompson wakoze kwemera ko tuvugana. Merci beaucoup bro, urazi ko jewe vraiment maze kubivuga cyane gose ndi umustar atagara. Yeah, so umustar abakeneye ko yo collabora na kila muntu wese. Yeah, so humble kweli. Naje kuraba abaririmbyi bari muri Dunda na Buja FM. So reka maze ndamutse umutumire na baramutse. Hello bro. Yeah, what's up? Nice. Uko fresh? Niko bien. Tutambulishe naamini niko fresh. Tutambulishe kwa penzi watazamaji wa BITV alafu tuendelee. Ok, bonsoir tout le monde. Je vous envoie de suivre toujours BITV. Yeah, le chaîne télévision BITV. Yeah, kubatamuzi ariko sinzi ko ari umuntu ataramumenya kugeza kuri nosa n'umurinzi twa Janks OB yakora indirimbo na Fizo ya hip hop mwara yumvise abatari bake ariko reka tumaze kuri gandirimbo gato yicana amatu tuje kuri Dunda na Buja FM. Janks, kuimbana na Fizo ulijifeel aje experience kawaida? Unajua muziki ana frontiere. Kuimba na msanii ni kawaida tu. Ulikutana aje na Big Fizo? Tulikutanana juu ya 80s au passage na msanii. Shout out to the father. Let me call him the father. 80s Buddha. Yeah, Buddha. So, mlikutana kwa sababu ya 80s. Alafu mkapanga jele ngoma. Ilikuwa tu vile unajua vitu vizuri vinajitumaga tu. Kasema Janks, acha nikupe chance tu. Ya kawaida ni brother, kama ananipa chance c'est normal. C'est normal. Paka hivi Janks OB iko na nyimbo ngapi? Sababu unajua uko na performance Dunda na Buja FM. Uko na nyimbo ngapi? Uta perform aje? Unajipanga aje kwa ile siku? En vrai dire, kama nataka kukwambia nyimbo yote niko nazo naweza kudanganya ni mingi. Lakini kuna performance niko fresh. Kuna nyingine nyimbo niliona sikumbiki lakini huyo jamaa mlikuwa naye. Nyimbo nikumbushe basi unaijua. No, ni mingi ndo nisato nilitona Thompson The Voice Professeur. Mwana sijaiona. Nitoa ngine nyimbo anaita Statut avec un artiste sénégalais na artiste moyo congolais. Kuna nyingine nyimbo mishawaiona. Kuna nyingine anaita Slow Down. Nitoa aussi na congolais moja. Jina yake ni Fabilou. Pas Fabilou. Fabilou. Majina hapana Fabilou. Sasa unajipanga je Dunda na Buja FM? Takuwa ni mara ya ngapi kuperform kwa show za Burundi? Lakini kwanza wewe sio Murundi kwanza. Mimi siko Murundi. Au vione hata. Unatokea wapi? Natoka Senegal. Senegalais, mpo. Bako. On dit les Sénégalais. Les Sénégalais. Ouais. On dit les Sénégalais. Oui. Salut tous les Sénégalais. Ouais, aujourd'hui on est ensemble avec Janks OB. Janks OB naomba tu akapera kwa ile ngoma yule uko na Fizo. Ce nigga arul bit bi du rek dim bit fi kum neex ñoo dik my brother mère ko duggu dik fi bul ma ñoo di rew ma nigga de ma nepp comme danga rew sa bulu balay dag jox la nga ngep. Ça va? Bro, sasa hiyo lugha ni Kisenegalais hicho. Kawaida ni Kisenegalais ndio. Donc ni kawaida unaona gisi nilisema Kisenegalais ndo vile na Fareza alisema Kiswahili. Vile ambavyo uliimba kwa Kisenegalais. Ndo aliimba Kiswahili. Bro, mnatudanganya. Sababu yeye anaweza kuimba bila mimi simwambie niliimba hivi. Njoo tujue Kisenegalais sasa ndio maana mnatuchapa eti. No, sikukuchapa nakwambia kweli. Mimi ndo nilibicompose na. Takudanganya après faida gani? Sasa wewe vile vinafiza liimba wewe ndio ulibicompose. Hapana.
Yeye mwenyewe. Sasa usikuna na nilimwambia tem. No. Music anaomba tem. Kama tunaongea kama for example kifupi X ya Thompson. X na chapati. Donc tem ni X. Donc ku X sasa unachagua unakamata hiki na X unachagua hiki. Sawa. Mara ngapi kupanda stage za Burundi? Tena ile stage itakuwa ni kali, utakutana na wasanii wakubwa wakina Thompson, wakina ni wengi siwakumbuki. Ni mara ngapi kupanda stage kama zile? J'espère que indo 5e fois. 5e fois. La première fois c'était où? C'était une tournée que je faisais avec Fariaz. On commençait, si je ne me trompe pas, Rumonge. C'était quand? Dans le festival de l'indépendance? Ouais. Ok. J'ai participé 2 fois avec ça. Donc c'est plus même que 5 alors. C'est passé 3 ni fasi ya 3. Lakini mbili 3 yote je passe. Lakini mimi sija kuona uko na chana ku stage. Nitie uro basi nitie uro. Donc le 21 alors. Karibu. Basi nitie uro. Le 21 avec Dunda karibu utaiona. Kama hivi unaona Thompson. Thompson ameshanitia uro. Hapo napaswa kuya kumfanya kuangalia performance yake. Sasa na wewe na mbona nipe uro sema mimi takuja kama takuja kwa watu. Karibu quand même. Sois le bienvenu. Utaona so au utaona kwangu basi. Basi ingine freestyle. Mala dak rap up le jab do my dap boy bo my flow the lap in the blends amul doubt boy mala I def lal every time in the black boy in the ghetto boy from Jegem in my nation nañu jema dund hip hop civilization ku nek xam sa bop only why generation. Sasa ngoja kwanza mbona uko nakimbia? Nisi kimbia na kusalimia. Jisi kuna nisalimia. Unadhani unataka kukimbia? Hapana. Sasa wewe miaka mingapi unaishi Burundi? Presque 10 ans, mais niko na kuya narudia. Bro, 10 ans hapo uishi Burundi unaenda alafu na mais gisi niko nafanya kama siko Murundi naweza kuenda nisalimia watu wa nyumbani. Sawa, tuambie neno moja kwa Kirundi. Bite ni sawa. Ni sawa sio Kirundi. Lakini bite ni Kirundi. Bite ni Kirundi. Uraho. Sasa mbona nikusalimia tu hakuna kingine unachojua? Hiyo ndo najua vraiment pardon. Alafu unaishi Burundi miaka 10. Sio miaka 10 yote niko nafanya hapa. Sio kama 1, 2 mpaka 10 na. Nilikuwa nafanya miaka 2 naenda nyumbani narudia tena. Okay. Hakuna shida. Wewe niambia Kisenegalais moyo sasa. Mimi sio Msenegalais. Sijaenda pale. Hivi uko naongea na Senegalais sasa tena hujui hata kuongea hata Kisenegalais tamu. Lakini ingekuwa naishi kule. Tunasalimiana Kisenegalais nanga def. Kama nakwambia nanga def unanijibia mangifi. Okay, twende. Nanga def. Mangifi. Wala. Bro. Ili niambie kingine. Niambie kingine kwa Kisenegalais. Yang si jam. Yang si jam hapo na maanisha nini? Yang si jam c'est-à-dire uko fresh. Yang si jam. Vous répondre wow. Okay. Yang si jam. Wow. Utanilipa niko naanza kukufundisha lugha yangu. Na mimi kufundisha Kirundi. Kirundi utanifundisha niambie sasa. Hivi. Ujya mukobwa ni mwiza. Ijya mukobwa? Ujya mukobwa ni mwiza. Mama ke. Hapana ça je peux pas. Bro, jitahidi. Ujya. Ujya mukobwa ni mwiza. Uga mukobwa umwiza. Bas ni saweza. Cette fille est jolie. Ah ok, elle est belle. Inamaanisha hivyo sasa. Nikwambie kingine. On y va. Thompson alirimba neza. Hiyo nabijua. Anaimba mzuri. Thompson aliimba neza. Anaimba vizuri. Bro, asante. Okay, merci beaucoup. Wakuzi wa Bear TV na nilikuwa na Janks Obi. Janks Obi waambie maana ni platform zako kama ni Instagram, TikTok, Facebook page watakupata aje? Ya wewe ni Janks, bako Janks Obi Facebook, Instagram, YouTube TikTok, ouais, c'est Janks Obi. NDIAKS espace OBY. Ndo my name. Bro.
nakubali. Merci beaucoup. Mamufise ni Janks Obi mugende mukurikirane mugume mumviza n'indirimbo yiwe yitwa 600,000 volts ari kumwe na Big Fizzo the legend. Urinzi ubone umuntu Big Fizzo baririmbana nawo umuntu abakaze. Nanje ndabatumire mugende murabara n'abatumire no kuri Dunda na Buja FM watumie basi watumie wapenzi watazamaji wa BITV. No, batakuja labda bakuye bato aussi bafuatilia BITV, notre chaîne télévision. OK? Moi je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Merci. Respect. Merci. Ndabutse kandi ko tuse services zitandukanye photography, videography, graphic design n'ibindi byinshi. Samara ageze mu tubakorera imanza zanyu. So, Janks Obi, asante kwa kunyemelea tuongee. Merci beaucoup bro, nawe asante. Asante sana bro. Ingine siku nitakutafuta ukimaliza kuimba Dunda na Buja FM niko chini ya stage na kuwa nakimbia Janks Obi umeniua vipi? Hamna shida. Merci beaucoup. Asante sana bro. Wakunzi wa BITV ndawakunda ciao ciao.